Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yemanze ku murango izuba riva ko ari guhangana n'imirwi ine ishaka gutembagaza ubutegetsi bwiwe byanga byakunda. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashize ku mugaragaro imirwi ine y'abantu ahanganye nabo n'igituma abarundi ari abantu bagoye gutwara. Perezida Ndayishimiye avuga ko mu gihe leta y'u Burundi ikora urwigoro kugira ntihagire ibidandazwa byankenerwa bibura mu gihugu, haracari bamwe mu ndongozi bamenyereye kunguka byinshi badakoze babuza ibidandazwa harimwo n'ibitoro babuza ko byakinjira mu gihugu c'u Burundi. Ibi yabishikirije igihe ari mu gikorane, aho yagaragaje ko hari imirwi ine ikomeye cane kandi ahanganye nayo y'abashaka kumutembagaza ku butegetsi, agahera ko avuga ko ariyo mpamvu ibyankenerwa nka byose harimwo n'igitoro byabuze ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ariko abatari bake babona ko ibi bintu Perezida Evariste Ndayishimiye akunze kuvuga atafatiro na rito rifise, kuko akura Bunyoni mu mwaka wa 2022 yamukuye avuga ko ari we utuma igitoro kitaboneka mu gihugu c'u Burundi kugeza naho amupfunze, ariko akabwira abarundi ko igitoro agiye kukifatira mu minwe aho kugira ngo igitoro kiboneke ahubwo kikajya cyabura burundu. Benshi bati ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye aba ariko arakora no gusamaza abarundi, ariko nanone hakaba hari amakuru avuga ko ibihangange bikomeye cane bikomoka muri CNDD-FDD biri gukora ibishoboka byose kugira ngo bimutembye ku butegetsi, kuko barashaka kurengera umugambwe wabo CNDD-FDD ndetse n'igihugu c'u Burundi nabo ubwabo babona ko cyamaze gutabagara ku rugero rukomeye cane, ku buryo benshi muri bo basigaye bifuza ko hagaruka ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza, ariko bagasanga atagihari, bakavuga ko ikintu gishoboka ari uko nyine bagomba gukuraho Perezida Evariste Ndayishimiye, byaba ngombwa bakanamufunga kuko ariko aratembya igihugu ku rugero rukomeye cane. Muri ibyo bihangange biriko biriyumvira gukura Perezida Evariste Ndayishimiye harimo General Silas Ntigurirwa, hakabamo General Gervais Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi, ndetse hakazamo na General Prime Niyongabo urongoye ingabo z'u Burundi. Murazi ko mu minsi iheze Ndayishimiye yagerageje kumukura mu mwaka wa 2023, ariko bikananirana kuko umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yanze gusinya kuri dekara ikura amabanga General Prime Niyongabo. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi ibintu ntibyoroshe na gatoya mu bihangange, kandi byoroheye ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko nabo yarafise nk'abizigirwa be canke se bamuyoboka, ubu bose bari kubona ko ari guta igihugu mu manga. Akaba ariyo mpamvu ari gukorwa ibishoboka byose kugira ngo batembye ubutegetsi bwiwe. Uretse abo bari muri CNDD-FDD hakaba n'abandi barundi bari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu c'u Burundi bashaka ko umwidegembyo wakongera ukagaruka mu gihugu c'u Burundi, kandi bakabikora babanje gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Muri abo hakabamo abanyepolitike batandukanye bahunze ndetse n'abaharanira agateka kazina muntu babona ko igihugu c'u Burundi kigomya gupfa ku rugero rukomeye cane. Akaba ariyo mpamvu nabo ariko barifatanya n'abarundi bari mu kaga baterwa n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye
kugira ngo bakureho ubutegetsi bwiwe amaze igihugu cy'u Burundi cyongere gusubira na ijunja n'ijambo cyahoranye, kuko biboneka neza ko Ndayishimiye ibyo ariko arakora biteye ubwoba kandi akaba ari ibintu byerekana ko igihugu cy'u Burundi akigejeje ku mfiro. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu busabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Perezida Evariste Ndayishimiye ati duhanganye n'imirwi ishika muri ine. Perezida Ndayishimiye yemeye ko hari indongozi zigwanya iterambere ry'igihugu kandi avuga ko bashaka kumutembagaza ku butegetsi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashize ku mugaragaro imirwi ine y'abantu ahanganye nabo n'igituma abarundi ari abantu bagoye gutwara. Yadomye urutoki bamwe mu barundi batuma ibitoro bitaza mu Burundi ku rugero baba babisabye. Ibi bintu birateye isoni kubona umukuru w'igihugu akivuga ko hari abantu batuma ibitoro bitaboneka mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe akura Bunyoni yavuze ko aricyo amukuriye kandi akavuga ko agiye kwifatira mu ntoki ikibazo cy'igitoro kugeza uyu munsi, aho kugira ngo gihere gikomeza kuba ikibazo gikomeye cyane. Ku munsi ugira kabiri w'igikorane ciswe gushimira Imana ku myaka ine Perezida Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi kiriko kirabera i Nyabihanga mu ntara ya Mwaro, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yongeye guhanura indongozi ku byerekeye ubutunzi. Perezida Ndayishimiye avuga ko mu gihe leta y'u Burundi ikora utwigoro kugira ntihagire ibidandazwa bya nkenerwa bibura mu gihugu, haracari bamwe mu ndongozi bamenyereye kunguka byinshi badakoze babuza ibidandazwa harimwo n'ibitoro ko bitokwinjira, babesha ko intwaro igomba ikomborwe, bakavuga ko intwaro ya Ndayishimiye ataco ishoboye. Yagize ati ibidandazwa bya nkenerwa ntibibuze kubera ubukene bw'amafaranga mvamakungu mu Burundi. Ikibuze ni umutima wo gukunda igihugu, gushira imbere inyungu zawe, nibyo biriko biratuma igihugu kitabona ibya nkenerwa. Uku ni ukuri kuzuye Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje, kuko biraboneka neza ko abategetsi bari hejuru bo ku rwego rwo hejuru nawe ubwe arimo ari batuma igitoro kitaboneka kuko badakunda igihugu cy'u Burundi. Perezida Ndayishimiye asigura ko hari indongozi mu gihugu zibesha bigatuma haba abanyamitahe badashikana ibidandazwa bya nkenerwa mu Burundi. Avuga ko mu byo amaze kwibonera muri iyo myaka ine n'abarundi bigira intore mu maso yiwe, ariko kandi mu bikorwa byabo bagwanya iterambere ry'igihugu ndetse barwanya ubutegetsi bwiwe. Umukuru w'igihugu yerekana ko mu bindi bizingamitse ubutunzi bw'igihugu ari indongozi zishira imbere inyungu zabo zikibagira iz'igihugu. Muri abo bashira imbere inyungu zabo bakibagira iz'igihugu, benshi baremeza ko Ndayishimiye ubwe arimo, aho havugwa abagwizatunga n'indongozi ziboheye amaboko imugongo igihugu bakoresheje ikinyoma gikomeye cyane. Avuga ko bamwe bakoreshwa n'abanka igihugu bashaka ko mu Burundi hatera uruhagarara ndetse no gutembya ubutegetsi. Yatanze urugero rw'abagwizatunga bamenye ko hari umwe muri bo yahawe amafaranga mvamakungu aje kuzana ibitoro, baca baja hamwe bakamuha ayo yacungutse ko kugira areke kuja kukizana. Patiri Nizigiyimana Daniel nawe yashikirije uturanga tune abarundi bategerezwa gukurikiza kugira Uburundi butere imbere. Muri ibyo harimwo kuziganya agateka k'umukenyezi kugira ntatakaze iteka ryo kwibaruka, akaguma ari inkingi y'ubuzima. Hari n'ico asaba indongozi zo ku rwego rwo hejuru, no gukingira kandi iteka ryo kubakana n'iryo kugira ibibondo. Uwo mukozi w'Imana akaba yateye akamo indongozi kwamirira ibyumviro biriko birakwiragizwa ku isi byemera ko abahuje ibitsina bashobora kubana canke abantu bakabana batemera ko umukenyezi azokwibaruka.
Ibi ni ibintu byavugiwe mu gikorane c'umukuru w'igihugu, ariko biboneka neza ko umukuru w'igihugu afise ubwoba bukomeye cyane kandi ko abona ko ibintu byaheze, akaba ariyo mpamvu nawe ari gukora ibishoboka byose kugira ngo yiyeze ku Barundi, bamenye ko atari we ufise ikibazo, ahubwo bamenye ko ikibazo gifiswe n'abo bafatikanije, ariko mu by'ukuri icyo atazi ni uko Abarundi bamaze gutahura ikibi kiriko kirakorwa n'ubutegetsi bwiwe, kandi benshi mu Barundi bakaba baramaze gutahura ibinyoma bitandukanye agenda abakinga mu maso, kuko biratangaje kumva uyu munsi Ndayishimiye akivuga ko abazingamitse igihugu ari abategetsi, kandi akavuga ko kugira ngo igitoro ntikiboneke hari abategetsi babigiramwo uruhara rukomeye cyane, mu gihe mu mwaka wa 2022 akura Generali Arengiyome Bunyoni yamukuye amwagiriza ko ari we muntu wa mbere utuma igitoro kitaboneka, akabikoresha mu buryo bwo kugira ngo agumure Abarundi amaze bange intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Murazi ko no mu byaha aregwa nabyo kirimo, ariko uyu munsi Perezida Evariste Ndayishimiye aracyaza imbere y'Abarundi akavuga ko impamvu ibibazo biri ngaha mu gihugu cy'u Burundi ari uko ari abategetsi badashaka ko ibintu bijya ku murongo. Abatari bake bakavuga ko niba koko abategetsi bahari kandi yarakwiye kubageza imbere y'ubutungane, kandi yarakwiye kubahagarika bakareka kugumya biba igihugu, aho kugira ngo igihugu kigumye kimera nk'uko kimeze ubu ngubu. Akaba ariho benshi bemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye iyo ari imbere y'abanyagihugu asa n'uriko ariyeza imbere y'Abarundi, kuko azi amagorwa akomeye cyane Abarundi barimwo uno munsi, ariko mu by'ukuri ibyo avuga ntaho babihuriye n'ukuri, kuko imyaka 4 amaze atwara igihugu cy'u Burundi hari byinshi yasezeranije abatigeze akora n'uyu munsi. Benshi bakavuga ko byanga byakunda ikintu gishoboka cyonyine ari uguhindura intwaro ya CNDD-FDD yose igahagarika, kuko biboneka neza ko ataco iriko irafasha Abarundi, kandi bikaba biboneka neza ko byose biriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko niwe utariko uratunganiriza Abarundi nk'uko bigomba kugenda. Igikorane c'umuryango wa Perezida Ndayishimiye yigina imyaka 4 amaze ku butegetsi cyaratanguye uyu ni umunsi wa kabiri kiriko kiraba. Cyatanguriwe kuri paruwasi yitiriwe Mariya Mweranda Umuhoza w'ababaye. Benshi bati niho koko cyagombaga kubera, kuko nyine birumvikana ko Abarundi bose babaye, kandi wahisemo iyo paruwasi yabikoze koko azi neza ko ibintu biriko biraba mu gihugu biteye agahinda. Ku mafoto abategetsi babonetse bababaye koko, bababaye ku rugero rukomeye cyane. Muri kino gihe iyi paruwasi ikwiriye kwagura impome zayo, maze imiliyoni 13 z'Abarundi bakinjira kurondera umuhoza w'ababaye. Imibabaro iri mu gihugu ni myinshi cyane. Hari imiryango irara ibaza abaye banyurujwe n'iperereza ariko ikabura uwishura. Hari ubukene buzura inzara. Hari abategetsi nka Nyeganyega baturubika abanyagihugu kugeza naho bagandagura abanyagihugu ku murango izuba riva, kandi bakavuga ko babitumwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Hari umuryango wa Bunyoni usabwa gukura impuzu kugira ngo ubashe kureba uwabo. Hari indiri z'abapfungiwe ubusa canke abaheza umunyororo ntibasohoke. Hari Ndakugarika asigaye ari igikanganyoni none atazi iminsi asigaje mu mabanga. Hari impunzi zifuza gutaha, mu gihe hari abari mu gihugu bifuza guhunga igihugu kubera ubuzima bubi burimo uyu munsi. Hari abanyagihugu bagowe ariko bagategekwa gushikanira abakuru bujuje ibigega. Hari abategetsi batagira inyishu ku bibazo by'Abarundi. Nukuri Abarundi barakeneye umuhoza w'ababaye. Abatoye iparuwasi mu gihe Perezida Ndayishimiye yigina imyaka 4 by'ukuri bari babyiyumviriye. Iyi ntwaro yazanye agahinda n'amarira menshi mu Barundi, ariko ikibabaje nuko Ndayishimiye abyikuramo akavuga ko ari abategetsi bandi batuma ibintu bitagenda neza mu Burundi. Bamwe n'abandi bakibaza koko niba ari we utwara igihugu cy'u Burundi, abandi bati niba ari we utwara igihugu cy'u Burundi yarakwiye guhagarika ibyo bintu biriko biraba, kuko birateye ubwoba kandi biranababaje cyane.
Tuve kuri iyo nkuru irebana n'ibiriko biravugwa mu gikorane c'umuryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye wigina imyaka 4 umaze ku butegetsi. Amakuru yacu tubandanirize ku ngorane zitandukanye zihanze abarundi, ariko nanone bikaboneka neza ko abarundi bagiye kubura aho berekeza. Imodoka ziva mu Burundi ntizemerewe kuja kunywesha ibitoro mu gihugu cibanyi ca Kongo. Ibi ni ivyavuzwe na leta ya Kongo nyuma yaho iboneye ko ibintu byamaze gukomera, aho abarundi bose bari kujya kunywesha imodoka zabo muri Kongo. Nk'uko tubikesha Radio Okapi yo mu gihugu ca Kongo, kuva ejo hahise ku igenekerezo rya 19 ukwezi kwa gatandatu 2024, imodoka zifise imparati yo mu Burundi ntizemerewe kujabuka muri Kongo kunywesha ibitoro ku rubibi bakavimvira nk'uko byahora. Iyi ngingo ifashwe mu gihe byari bizwi ko igihugu c'u Burundi ndetse na Kongo ari abagenzi bakomeye cane, ariko Tshisekedi ahaye umugongo Ndayishimiye amweretse ko ibintu bitoroshe. Iyo ngingo ifashwe mu gihe imodoka zivuye mu Burundi zahora zinjira mu gihugu ca Kongo kuronderayo ibitoro, kuko mu Burundi ico kibazo c'ibitoro cabaye ndanse. Ibyo bishitse kandi mu gihe ibyo bihugu bibiri muri kino gihe bifitaniye ubucuti budasanzwe, ariyo mpamvu abarundi bahora bahitamwo kwinjira muri ico gihugu kugira bagaruke bafise ibitoro mu modoka zabo. Abarundi baba bagiye koroherwa mu minsi iri imbere, ko naho bakoraga agatoro gakeya birangiye bihindutse. Ibi byose ni ibintu byerekana ko ibibara ririko riragwa mu gihugu c'u Burundi, kandi akaba ari ibintu byerekana ko ibintu bigiye gukomera mu minsi iri imbere. Benshi mu Barundi bakavuga ko igihugu c'u Burundi abatari bake bagiye guta bakomoka kubera ubuzima bubi buri ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu gihe hataba hageze abakindura ubutegetsi. Ariko Alexis Nduhije we akavuga ko abazatabara abarundi atari abanyamahanga, ahubwo ko abarundi ari bo ubwabo bazatabara igihugu cabo babanje gufatana mu nda, maze bagakora igishoboka cyose bagatembya ubutegetsi bwa CNDD-FDD bumaze imyaka yababa 20 burwara igihugu c'u Burundi. Ariko bikaba biboneka neza ko ataco abarundi begeze bashikako, ahubwo ko Uburundi bwiyongera mu ngorane zikomeye cane ziterwa n'ubwo butegetsi budakorera abenegihugu, ahubwo bukorera akarwi gato cane kamaze igihe gapfukamye mu nda abarundi. Banywanyi bacu, ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Ico busabwa nta cindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone pyondaho, kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Amakuru yacu nakagaruka mu kandi kanya karibuze, turaza tubaha amakuru ahambaye cyane ari kuvugwa muri politiki, aho tuza kwibanda ku bihangange bishaka gukuraho Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.